Hello guys, murakomeye ni Inga. Uno munsi tukaba twaronse umushitsi akaba ari manager wa Indonye Record. Hama Emi murakomeye. Emi, usanzwe uri manager wa Indonye Record. Kubw'ivyo nk'umu manager, wowe uri kuratanga izihe promotion kugira abaririmbyi b'abarundi batera imbere? Kawaida manza no kubamenya kwanza. Simaka mubanze muzane kamera ntaramenya nabo muri bo nabo mukorera. Twebwe turi KMTV, tukaba turi media yo kuri YouTube. Twabagende kugira tumenye ivyo mwamukora nka manager wa Indonye Record. KMTV. Yes. KMTV nko mu Kirundi nk'umuntu atabizi mu majambo arambuye byo bari. So KMTV ni en sigle, muga KMTV ni Kiyago Media TV. Kiyago biza muri Kiyago Style, Kiyago Yes, muga ni Kiyago Media TV ubu. Ndabashimiye rero ko mutwiyumviriye kuza kuturamutsa no kugira mumenyekanishe ibikorwa dukora. Sawa, ndibaza hama ibijanye n'ivyo mwari mumbajije bijanye n'ama promotion abaririmbyi muri buri mwaka twebwe kawaida dukunda korohereza abasani ugasanga nk'umuntu turamubwiye ati zana uburyo bwose ufise butarenga nka 30,000 tukabakorera aga promotion ariko bitangura mu kwa mbere bigaherana no kwa mbere nyene. Urumva nakabonane mwamutanze akantu kakabonane kugira akantu kakabonisi kugira nyene bihe courage abaririmbyi abakiri bato canke n'abandi nyene kabara akantu kakabonisi umuntu acishije. None nko kuyindi minsi isanzwe atari yo minsi yo mu mihe vyitangurwa ryo mwaka mwamukora n'izo promotion kawaida dukunda kuzikora mu ntango y'umwaka kubijanye no kugabanya ku bintu bijanye n'uburyo kwanza. Hama mu yindi minsi tuba dukora bisanzwe promotion zindi dukora ziba ari zo gukorana n'ama media nyene. Emi ukaburi n'umuririmbyi usanzwe uzwi? Sanzwe ndumuririmbyi ndirimba indirimbo za gospel. Ego turamaze kubibona kandi ukora ibintu byinshi. Uri na manager, uri n'umuririmbyi. Gusa kubw'ivyo twagombye kubaza kuri indirimbo mwakoranye na Alan Kiss ikaba yitwa Igitsindo. Mwotubwira ico mwashatse gukora mu iyo ndirimbo? Indirimbo y'Igitsindo nakoranye na Alan Kiss yari indirimbo nyene yerekana intsinzi ku bantu bemera Kristo. Ku bantu bemera Kristo ko yababereye igitsindo kuko mu majambo muri Bibiliya havuga yuko yakoze ibintu umuntu wese atari gukora. Yapfiriye ku musaraba aho bita Inyabihanga Jerusalem. Bamubambanye hamwe ibisuma bibiri. Hama acavuga ati birarangiye. Bisigura yuko twari turonse intsinzi ku bantu bose bemera Kristo kandi n'abazovuka n'abandi bose bari barapfuye. Ijambo ry'Imana rivuga ko yaciye abazura. Kuri benshi basanzwe bakorana indirimbo n'abantu b'abaririmbyi ba gospel, kuki wahisemwo Alan Kiss asanzwe aririmba profane mukorana iyo ndirimbo? Si Alan Kiss wenyene maze kuririmbana nawe, nararimbanye na Esther Nishi ubu amaze kugera muri za Sekira. Twararimbanye indirimbo yitwa Urufunguruzo, nararirimbanye n'uwo bita Masterland. Ni benshi je maze kuririmbana nabo ndabaha ama featuring. Si Alan Kiss wenyene n'abandi bose jewe intumbero yanje nuko nugufasha nuguteza umuziki w'u Burundi turabe ko wotera imbere nawewe uje nivyashoboka ijwi ryawe ryagororotse turashobora kuguha featuring. Murakoze cyane. Gusa ahanini nagomba kubaza nko kuri entertainment urazi ko abantu benshi bakorana na gospel gusa narishatse kubaza ahanini nk'umuririmbyi ya profane kuki wahisemo ko bobo mwokorana nabo? Je kawaida nuko nzi yuko ijambo ry'Imana ritagira imbibe canke umupaka, nico gituma na Masterland twakoranye kandi urabizi ko ari umusana asanzwe. Alan Kiss n'umusana asanzwe ariko nawe yemera Imana. Nta muntu numwe ari umupagani, bose barasenga kandi igitsindo Yesu yakoreye igorogota
ni ukuvuga si ic'abakristo bonyene yagikoreye n'abanyabyaha n'abantu bose, kuko yavuze ati naje kurondera intama imwe yazimiye nsize 99, bisigura yuko nta muntu n'umwe atemererwa igitsindo Yesu yatanze. Okay, turashimiye abakurikiranye ikiganiro cacu on Kiyago Media TV on YouTube. Twongera tubabwira mubandaye mugira subscribe, mukomeze mugira ama subscribe n'ama views menshi. You are welcome. Come again. Thanks.